Kuri uyu munsi igenekerezo rya 2021 ndamukiza uruganda rwa Warubizi rwatumiye uruganda rw'imenyeshamakuru kugira ngo mushike hano bamenyeshe ibikorwa bariko bararangura hamwe n'imigambi bafite muri kazoza. Ani Esperance Tusemana niwe yatanguje uru ruganda rwa Warubizi, akaba ari nawe abiserukira. Turamuhaye ikaze kugira ngo atuyagire. Murakoze cyane. Turahaye ikaze mwebwe bashitsi bamenyesha makuru muri kino kiganiro twahabagaye kugira ngo dushobore kuyaga ibintu bijanye cyane n'ibikorwa dukora muri Warubizi, aho uno munsi twabahamagaye ku migambi ibiri nyamukuru. Icambere ni ihiganwa ryateguwe ry'abigeme ku civugo kivuga ngo umukenyezi we nkingi y'iterambere. Hama ikigira kabiri tugomba kubabwira ku kijanye n'ishigwa habona ca filime twakoze yitwa Icahishijwe, turi kumwe n'uruganda rwitwa Gateka Films rusanzwe rurongowe n'umufasoni Donata. Hanyuma ijambo rya mbere mwo kwibaza muti mbega Warubizi ni iki? Warubizi igizwe na bande cankwe Warubizi ifise ihangiro rimeze gute? Warubizi ni ishirahamwe ryavutse mu mwaka wa 2020 riserukirwa imbere y'amategeko na jewe ndiko ndavuga. Nitwa Ani Esperance Tusemana. Twari kumwe n'umushinga ntahe Habyarimana Prosper, ariwe asanzwe arongoye igisata c'ubuhinga mu byo dusanzwe turangura hano muri Warubizi. Hama Warubizi ni ihuriro ry'ugwaruka rufise ingabirano mvabwenge, abartiste cankwe ingabirano culturelle, ivyo twokwita imico n'akaranga. Harimo gukina amareresi, gutwenza ivyo twita komedi, gucapa, gutamba, kuririmba, kujisha hamwe n'ibindi nk'ivyo. Aho Warubizi isanzwe ifasha ubwo gwaruka guteza imbere ico bafise muri bo nk'ingabirano kugira ngo bagifate mu butunzi bushobora kubafasha muri kazoza canke rubafashe kwitunganiriza akazi. Musanzwe muzi yuko ibi vy'ingabirano iyo kenshi tubifashe nkama bishobora kudushikana ku ntambwe na twebwe tutari twibaza. Naho rero duca dufasha ubwo gwaruka kubibamwo no kuvyumva, hanyuma tukabaherekeza kugira ngo bashobore kubishira ahabona, bashobore no guhura n'abashobora kubashikana kwihangiro ryabo bafise mu buzima bwabo. Ivyo turaza kubisigurirwa n'umwe mu bo twaherekeje hama akirondera akironka. N'uyu mwigeme twicaranye yitwa Kado Haver, araza kubitubwira ido nido ivyo dukora mu bijanye n'ico gisata. Hama ikigira kabiri ni gisata kijanye n'ubuhinga, aho dukora imbuga nkoranyambaga, amasite web cyangwa application web n'ivyo byose bijanye na informatique. Tukagira hébergement z'amasite web canke tugafasha amashira hamwe kumenyekanisha cyo kugeza kure ibikorwa bakora. Navyo nyene ubusanzwe abirongoye ni Prosper Habyarimana, mukanya acaducira ku mayage uko ico gisata gikora. Hambavu y'ivyo Warubizi irafise imigambi ibiri yashizeho kugira ngo ishobore no gukora ibijanye na ro sociale cankwe ibikorwa by'iterambere cy'igihugu cacu. Turavuga nk'igisata citwa Tubiteho, ni igikorwa twama dukora buri mwaka turi kumwe n'ugwaruka ruhurikiye muri Warubizi, kugendera izindi ntara tugakora ibikorwa rusangi cankwe tugaca dushirako guhura n'urundi gwaruka kugira ngo nabwo tubagire témoignage, tubahe intahe y'ivyo dusanzwe dukora kugira nabo bashobore kuhigira. Edition ya mbere twarayikoreye mu ntara ya Makamba, aho twashoboye kugendera ibigo bibiri. Hariho ikigo c'abagendana ubumuga twashoboye kubaha
amakinga n'amabekiye. Twaragendeye kandi ikigo c'imfuvyi aho bita kwa Masogonde, aho twashoboye kuronka ingemu y'umuceri n'ibiharage, amasabuni n'ubuyi. Turakunda kandi kwifatanya muri iyo ntumbero n'abandi bakora ivyo bikorwa by'urukundo, mu ntumbero yo kugira ngo rwagwaruka twebwe twiyegeranije dushobore guhura n'abandi dusangire experience y'ubuzima. Turafise kandi n'ubundi mugambi witwa bimenye nawe. Uwo mugambi rero nuburikiyemo urwaruka rw'abigeme kugira ngo nabo bijya twibaza ko abigeme badashoboye gukora nabo bubabuke kubikora. Muri iyo ntumbero niho rero twaciye dutunganya iri cadukoranije uno munsi kijanye na competition yahamagariye abigeme kuvuga amazina cyangwa kuririmba ururimbo ruhayagiza umwigeme kugira ngo dushobore ubwo rwaruka rw'abigeme rushobore kumva ko nabwo rushoboye gushira habona ingabirano, kuko kenshi naho tworaba mu bafise amakamera mu rumenga nta mwigeme arimo, dufise bakenya kugira ngo dushobore kuronka igitigiri gishimishije c'abigeme bashobora guhurumbira gushira habona ingabirano zabo mvabwenge. Tutarandiriye nagomba gukengurukira cyane ubwa mbere ikigo cigenga kijejwe agateka kazina muntu CNDH, kuko catwemeye bwiye cyose tuzorangura uwo mugambi witwa tubiteho bazoduherekeza. Dushimiye kandi na radio televiziyo y'igihugu cy'u Burundi, kuko muri bya bikorwa dukora amafilme urwaruka turi kumwe rukora bayaducishiriza kuri televiziyo imisi yose kuwa gatandatu no kuwa Mungu, bakongera bakadushigikira mu bikorwa byose dutunganya nk'ibi twakoze uno munsi. Murakoze cyane. Ani Esperance tufise Imana twabukengurukiye cyane. Nk'uko mwavyumvise muzi ko hariho igisata c'ubuhinga, twagomba twikaze Prosper Habyarimana atubwire muri ico gisata ciwe uko bisanzwe bitunganije. Ndabaramukije mwese. Nkuko mwabyumvise nitwa Habyarimana Prosper, sanzwe ndi umwe warongoye warubizi. Hama bavuze bati warubizi irafise igisata c'ubuhinga. Muri warubizi hakorerwa ubuhinga bwinshi, mugabo jewe ahanini ndakuvuga kubijanye na informatique. Mu bisanzwe warubizi abantu benshi bakunda kutubona cyane mu mafilme, bazi ko warubizi gukora gusa cinema, mugabo si cinema gusa, turakora na technology. Muri technology turakora ibintu bitandukanye, no kuvuga turagira imbuga ngurukana bumenyi, turakora imbuga ngurukana bumenyi, conception y'ama site web, turakora kandi ama application web de gestion. Ni kuvuga ko abantu baba bafise ama entreprise bakeneye ibintu byo bafasha gutunganya ama entreprise yabo, ari muri domaine ya comptabilité, ari muri domaine ya ressources humaines. Ibyo byose turashobora kubikora twisunze kwivye umukiriya abashaka. Hambavu y'ibyo kandi warubizi iragira ama consultance, ni kuvuga ku bantu baba bakeneye ari nk'ama entreprise ashaka kwigisha abakozi bayo ibijanye n'ubuhinga, warubizi kandi irashobora kubibafashamo. Hama hakabaho kandi nuko twigisha urwaruka ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi. Ni ukuvuga muri ibyo hariho ibyo benshi bamenyereye, le biotique, gukora biotique, kwiga imashini nyabwonko ibisanzwe, ariko hariho kandi no kwiga gukora imbuga ngurukana bumenyi mu buryo butandukanye. Ibyo byose muri warubizi turabikora. Hama ikindi naco muri warubizi turigisha urwaruka ibintu byose bijanye n'ubuhinga dushoboye, turagerageza kubiha abandi. Si muri informatique gusa, no muri production naho nyene. Mwumvise cyane cyane ko
hariho igisata bimenye nawe mu bisanzwe ico gisata cashiriweho abakobwa kuko abigeme cyane cyane igisata c'ubuhinga benshi barabihunga rero warubizi ko yishinze gushaka guteza imbere impano y'ugwaruka ni naco gituma yashizeho igisata novuga bimenye nawe gihamagarira abigeme kwijukira ibisata by'ubuhinga ivyo bisata ushobora kuba uri umwigeme ukeneye kwiga production ushobora kuba uri umwigeme wumva uri fier ukoresheje wize informatique byo gufasha ivyo byose bikawufasha rero mu gukora ivyo bisata kandi muri ivyo bisata kandi warubizi hambavu yo kubigisha iyo harimo abantu bagize excellence mu bikorwa warubizi kirakora mu mamarche warubizi biri kiraronka igaruka kandi akazi ka mbere itangura kugaha baba jeune nyene pour dire que bimwe mu migambi warubizi bifise ni ugufasha ugwaruka kwirinda gusabiriza ugufasha ugwaruka gukora burutazeinze ni naco gituma warubizi gerageza mu buryo bwose ishoboye gufasha ugwaruka kwiteza imbere mu kubaronderera ivyo rushobora gukora canke ikabafasha nayo nyene igakreya ubuzi bushobora guha gwagwaruka akazi mu bisanzwe nivyo cane cyane dukora mu gisata c'ubuhinga nibaza ko nk'ama press ari ngaha cyane muduha akazi ndazi menshi nta ma site webe mugira ni muduha akazi duhe natwe abajene akazi je nibaza cyamva ngaha mukaduhaye sivyo nécessairement ko na sene sari bisaba turi ngaha comme des jeunes kandi ikindi nayi nibagiye turakora hébergement de site web l'hébergement de site web nibaza ko mu Burundi turi abantu ba mbere dukora hébergement ya site web ku mahera make cyane aba uravye ivyo dutanga ku bantu bamenyereye imbuga ngurukana bumenyi ukaraba n'ukuntu biba bimeze nibaza ko turashobora kwishima ivyo byose twabikoze bivanye ko twabonye ari ikibazo dukunda guhura naco muri domaine ya technology ngaha mu Burundi murakoze Prospect ukengukiye cyane turumvise twese yuko muri warubizi mu gisata cya technology abantu bose barafiseho ikibanza yaba ushaka kugira ama entreprise mu bijanye na comptabilité mu bijanye na gestion warubizi ashobora kubafasha mu bijanye n'ama logiciel ressources humaines byose birashobora kubafasha birashobora kandi gufasha abajene na cyane cyane abakobwa bagafise ikibanza gihambaye muri warubizi na cyane cyane mu kubatumira kwijukira iby'ubuhinga bwa none no kutaguma inyuma y'abandi ikintu gikomeye cyane merci beaucoup warubizi hanyuma nk'uko mwabyumvise warubizi ifise ibisata bitandukanye hariho igisata cy'amareresi hamwe n'ubuhinga bwo kuyakora hakaba n'igisata cy'imico n'imigenzo Kado Havel Ermisia Kagise angaha ni umukinnyi w'amareresi agomba atatubwira ingene bimeze na cyane cyane ko muri ibyo bisata bibiri by'amareresi hamwe n'ibijyanye n'imico n'akaranga uyu munsi ari byo bikuru byaduhagurukije hinge ace atubwira ku muribi murakoze cyane nk'uko yabivuze nitwa Kadise Armisia Ravel Kado ngomba kubabwira ku bijanye n'igisata ca cinématographie et production igisata cyo gukina no gutunganya amareresi ico gisata rero gihari mu ntumbero yo guteza imbere impano yo gwaruka nk'uko ari ihangiro rya warubizi na cane cane gutanga impanuro biciye muri aya mareresi muri ico gisata rero tumaze gushika ku ntambwe nziza ishimishije aho twavuga ko tumaze gushira ahabona amafilme atandukanye kandi yagiye akundwa n'abantu aho twovuga filme Manjanja nawe yagiye ntarabona n'izindi zitandukanye akosha n'izindi ngaha rero twogira ko dushimira umuvyeyi w'ayandi maradiyo n'amateleviziyo RTNB kuko idahengeshanya kudufata mu mugongo muri ico gisata ca cinématographie. Warubizi rero yaramaze gutambura kandi irazi akamaro
ko gufatanya ko gukora bafatanije n'abandi. Nico gituma mugenda mubona canke mwumva ngo Warubizi yifatikanije n'indi migwi y'amareresi hano mu gihugu c'u Burundi. Aha twovuga nka BMT tugira ko tubashimira cyane rwose kubw'izigirwa twagiranye mu gutegura no gutunganya igikorwa ca filme ntaho yagiye iri mu zakunzwe. Muri no minsi rero ya vuba cyane tugiye gushira ahabona filme yiswe Icyahishijwe twakoze ku bufatanye n'umugwi userukiwe n'umufasoni Donat asanzwe arongoye ishirahamwe Gateka Films. Izosohoka igice cyayo ca mbere kizoboneka kuri YouTube channel ya Warubizi Movies ku munsi wa 4 isaha 2 akaba ari nawo munsi izohora ibonekera ko imisi yose. Muri iyo filme rero twokwizeza abantu yuko bazoyikunda cyane kuko ari filme ihurikiyemwo inyigisho zitandukanye zo mu ngo tugenda tubona hano, na cyane tuzobona ingene umuvyeyi ashobora gukwegera umwana mu ngeso mbi atabizi kandi zikamugirira ingaruka mbi zikomeye cyane. Nibaza ko umufasoni Donat ko ari hano araza kutubwira byinshi bitandukanye kuri iyo reresi. Warubizi rero ifise ihangiro ryo gufata mu mugongo gufasha impano zitandukanye, iheruka no gufasha urwaruka abajene 3 gushira ahabona urukurikirane rw'indirimbo album yitwa Kimwe mu bindi. Mwoshobora kuja kuraba kuri YouTube channel ya Warubizi Movie hariko izo ndirimbo nubwo zidashemeye, mugiye ukaziraba murabona yuko ari abana kumbure baronse ababafata mu mugongo bashobora gutera imbere cyane mu bijanye n'umuziki. Ni muri iyo ngo rero Warubizi company yateguye ihiganwa umukenyezi we n'indi y'iterambere kugira ngo turabe twongere dushigikire umukenyezi canke umwigeme kwitinyuka kwerekana impano, ikintu kiriko kiramududubizamo nk'impano akacerekana. Mu nyuma rero tukazonamufasha uzoshobora gutsinda muri iryo higanwa tukazomufasha ku bijanye n'ibintu bigiye bitandukanye. Iryo higanwa rero ukuntu ryari ritunganijwe, umwigeme yarifata akavideo k'iminota itarenga 2 akaturungikira ariko aravuga amazina canke aririmba kuri teme twari twabahaye ariyo umukenyezi we n'iterambere. Tukagaposta kuri Facebook. Uwashoboye kugira uzoshobora kugira amajambo menshi n'abapartage ni critère imwe muzo jury izokwishimikiza kugira ngo ishobore gutora 3 ba mbere. Twashoboye kandi gutunganya jury, gutekanya jury, twagize imana twagira ibibako yuko bashoboye gushika hano bose tunabashimira. Jury rero izobigizwe n'abantu 3 nobita inararibonye. Hariho Ntibashirira Adolphe baramuzi cyane mu vyese, muramuzi cyane mu mubanyi niwe muryango. Hariho twagira Yezu Marie Rose bamuzi cyane muri club Amabano. Hariho n'umumenyeshamakuru Christian Xavier benshi baramuzi cyane rwose, turashimiye cyane rero ko bose bashoboye gushika hano. Na Alvera Muhimbare benshi bazi mu mafilme hamwe no mu ndirimbo zo guhayagiza Imana. Ko bamwe rero bashoboye gushika hano, nibaza ko tuza kubaha akanya bakivuga bakibidondora neza kurusha uko nabivuze. Murakoze. Nkuko babivuze nitwa Donat Ndayize, abenshi banzi ku izina Dodo Fashion. Icambere ndashimiye cyane abanyamakuru twateye akamo mukatwumva mukatwitaba. Ndashimiye na Warubizi yatwizeye ikumva ko twokorana. Ahanini rero nta majambo menshi mfise yo kuvuga. Filme mwayumvise yitwa Icyahishijwe. Ni filme izotwigisha ku bintu bitandukanye by'ubuzima tugenda turabamwo muri inosi, mu ngo no mu buzima busanzwe
bw'abajene nibaza yuko abantu benshi bazoyikurikirana kandi bazohakura inyigisho zitandukanye. Filime icayishijwe kugira ndayiyumvire, narafashe umwanya ndiyumvira ubuzima tugenda turabamwo. Akenshi mu rugo harabaho amabanga tukagenda turahishanya, ugasanga umugore n'umugabo barubakanye mugabo nta kuri kurimwo. Ivyo biba kenshi iyo urugo abantu bubatse rutameze neza, kandi ingaruka zigaruka ku bana bavyaye. Niyo mpamvu mwumva filime twayise icyahishijwe. Rero abantu benshi bariyumvira ati mbega kubera iki bayise icyahishijwe. Nibaza ko nimwagerageza kuyiraba muzobona impamvu twayise icyahishijwe. Harimo ibintu byinshi byagiye biranyegezwa mugabo bitinda bikagaruka mu ngaruka z'abana tuba twaravyaye, ugasanga biriko biba ikibazo kuri ba bana. Uko bagenda barakura bagenda baraba victime n'ubuzima bagenda barabamwo, kandi inkomoko yavuye ku bavyeyi. Rero nta siguro nyinshi mfise notanga. Filime budayivuze no hava saka yose nayihereje ngaha. Nibaza ko tuzoyiraba kuri YouTube ya Warubizi, vyinshi tuzogenda turabibona uko bizogenda birakurikirana. Murakoze. Jewe nitwa Ntibasharira Adolphe. Urabona ndakuze, mfise imyaka 73. Ahanini ivyo nakoze muri ibintu by'ubuhinga, jewe ubwa mbere ndi umwanditsi w'ivyese biya vy'urukurikirane bita amafeyeto. Zitwa amafeyeto. Nkabyandika muri mwirya shamwe mwumva yitwa PMC nitwa Benevolencia. Hariho kiya gikino mwumva cyitwa Murikira ukuri c'abaseruko n'abarengero. Natangwe ndi umwanditsi, hanyuma ubu umumenyereza w'abakinyi. Hanyuma muri PMC Population Media Center nandika kiya gikino mwumva kijya kiraza kigaruka cyitwa Agashi. Hanyuma ubu turi kukindi kiriho kiravuga ubu cyitwa Sindigito. Sindigito irafasha mbere n'ibyo by'ugwaka kugira ngo ushobore kwiyungunganya bareke kubigitwe babana. Hanyuma kandi jewe ndi umukinyi w'ivyese, gicese cyakoze cyane mu gihugu cyafashije iyo feto y'umupfasoni Siwazuri Marie Louise yitwa Umubanyi niwe muryango. Ijya nayikinye kubera ubuhinga nize na abantu batatu. Umupatiri yitwa Popoli. Ubwa kabiri nari umuntu akina politiki yitwa Papa Viva. Hanyuma hariho amareresi yerekana, hari ngiyo muri Benevolencia yitwa Amashoka. Narakinye n'amafilime international, nkoraba nk'iyitwa YouTube na wewe cyangwa ijya Jeserera Mendi Diable yo mu Rwanda yerekana ibintu bya genocide. Jewe mwumva ko nkuze, mvise abana abakwe n'abakazana n'abuzukuru, gushika n'ubu uwo mwuga ugikoresha. Murakoze. Ndabaramukije mwese. Nitwa Twagirayezu Rosemary. Naje ndi narayibonye mu mico n'akaranga kuva mu buto bwanje. Nta kindi kintu nakoze. Natangiye mfite imyaka 18 muri Ministère ya Jeunesse et Sport nk'umuririmbyi, narimba muri Orchestre Nationale.
mu nyuma ndaja muri ballet nationale ho hahandi twahinyanyura ivyerekeye intambo z'ikirundi twatamba intambo z'uburundi bwose narimo rwose cyane mu bantu bari imbere babimenyereye rwose. Mu nyuma rero ndaja mu vyerekeye amateatre ibyo by'intambo n'imiziki nari mazemo nk'imyaka 20, iyindi 25 ndayimaze n'ubu nkirimwo mu vyerekeye amareresi n'ivyese cyane cyane benshi baramenye rwose mu mubanyi n'uwo muryango nk'uko Adolphe yabivuze. Mubanyi n'uwo muryango naje narashobora interpreta amarori y'abantu batatu batandukanye nkakina ndi mukamunwa umugore w'isutwa wo mu kibano, nkashobora gukina ndi miri muri abo barundi kazi bajibura yabo gaca bihinguza basigara bishe mu kamengo ntibacibuka akaranga k'iwabo. Hanyuma narakina n'indi role nitwa Leana umumaraya wo mu biyenzi yicira amahera kubera ko n'igiswahili mba ndakizi nkashobora kubikina neza cyane. Ibyo rero byaratumye menyekana. Mu nyuma rero ndatangura no kwandika ndandika ivyese bikinwa ndi mu banditsi wo muri mwishirahamwe Tubiyage, kuko muri Tubiyage dutegura ivyese bica bija kwigisha abantu mu mitumba mu province tukatembera mugabo ndi mu bandika ndi mu wakina n'abamenyereza gukina metero en scène. Urumva rero ni ibintu nakuriyemo n'abana banje barabikunda cyane. Ndi nyina uwitwa Rasco asanzwe ari muri aba batunganya na by'amaevenementiel. Hanyuma umuhungu wanje mutoyi nawe mfise abahungu babiri, mutoyi nawe aravuze instrument zose, piano, basse, batterie, solo. Aravuze mugabo avuza mu isengero. Hanyuma ni ibintu n'ubu ku myaka mfise 63 mbandanya nkina ndi mwishirahamwe Tubiyage, ndimwo muri kirukuri ni jewe Mafoza umurengero. Benshi bazi ko ari umuntu yasisiye w'umutima mubi mugabo nuko nyene bigenda. Abazi gukina cyangwa abamenyereza abandi gukina barazi ko ikintu cyose gikinwa kugira ngo gitange inyigisho. N'abaririmba mukwiye kuririmba ibintu bitanga inyigisho. Iyo uri kutamba uririmba ikintu kitagira mu butumwa ntacu uri kurakora, uri kuraruhisha ahubwo uri korakumviriza. Ni byiza ko umuntu ariko arakumviriza agira icigwa akuye mu byo uri kurakora. Nico rero nobwira aba bana bariko barimenyereza ndabakeje cyane. Ni byiza ko turonka ugwaruka ruri inyuma yacu ruriko rukora ibyo twakoze. Mutere muji kuko hari ibintu usanga biriko birazimangana kuko byabuze abasigara barabikora. Rero mutere muji imbere. Ntuze amateme mufatira ko ni menshi bihanze igihugu, ni byinshi bihanze imiryango, ni byinshi muze muraca hirya no hino. Mwitondere ibikorwa mukora kugira ngo bibikorwa bibatera iteka mwebwe bikaba n'abatunga bigatera iteka n'igihugu. Nibaza ko mpejeje murakoze. Uburyo bw'isasa bw'amashusho makuru hamwe bashimira abanyumviriye nako biyumvira usanga hajya bibaho. Ntangure kuvuga ngo umuntu akunda filime natangiye kubona filime en 88 kuri Sesinga yashimira muri Karavuru akiri z'amahubire hajya Sesinga bacu bisigura Sesinga ni centre cinéma Gagara. Politiki twarahora turaba amafilme y'ibihindi iyo zitaraba nyinshi. Ku ruhande yaturije irenze ibuka abamubonaga nabonye bakina avant 93 hari Cordon Palace, hariho théâtre yakumye muri esprit harimo ba Mireille imiryango ibiri y'ihorana sinzi ko muribuka
Kuvyerekeye sinema jewe ikintu nobabwira nuko namaze gukina gake alors nk'isinema nakinyemo nk'umufigurant nyuma international en 2003 niho nari ngitangura akazi yari international juste hajya kuri aeroport kandi mbere ico gihe igiceri cari ryahise nzi yuko umuntu atavuga arenganye bamuha amafaranga araha bivana n'uwayiproduije. Ikindi novuga yumvira ko coba gifise ifatiro nuko kuva muri 2009 festival itanguye nari ndayikurikirana kuva ku maprogrammation narabaye même formé ibintu bita critique cinématographique n'abagabo Léonce ari abaje baza Burkina Faso naguma nkurikira gushika no je suis le seul journaliste yagumyemo muri festival twari 11 coki namaze guproduza amadocumentaire abiri matoya ariko nkuko mubizi ndi beaucoup plus kuri musique aho bifatanya byose ngo abikore rwose hagiye ica bikura uretse ivyo kuba muri jury ndabimenyere ari ivy'intambo ari ivy'imiziki ako karero ka critique cinématographique ka programmation du festival avec ma petite expérience par rapport yaba ndumva neza yuko niko najamo umukobwa wanje navuze papa imvi zabaye nyinshi ukuvuga biko bibonekeza no kugwaruka ndagiye kubona amakamera ngangira mama hose ibintu nkayibona kiyagiye yongera yuko comme babivuze ya beaucoup d'histoire kuri iki gihugu à raconter ku buryo nuko reka tugarukirize ngaho narayinumvise yuko rimwe rimwe ndabikurikira mu Hollywood nidazi iyo information bavuze gute Hollywood yuko bagire greve sivyo binjiza amamiliyari y'amadolari inyuma igo nubaga industrie cinématographique birinjiza amahera kutuburi muri Etats-Unis no kuvuga rero ko namwe mushobora kuco contribuer ku gihugu murakoze. Amazina nitwa Kumbe Drama nkaba ndumesha makuru muri Drama Films Production mugira n'umuproducteur. Ikibazo cya mbere ndashobora kubaza musaka cyereka amafilme ati turumvisa abakinnyi batandukanye barishize hamwe ngo nabo nyene bagire societe yo gukina amafilme. Eske warubizi yo birimo muri iyo societe? Ikibazo cya mbere. Ikibazo gira kabiri tumenyeye yuko BMT irafise YouTube channel yabo hama twode twaraba nibaze ko Dodo Fashion niwe muntu yaba yanditse iyo filme cyangwa yateye ibyumviro birashi. Eske iyo filme kujya ku YouTube ya warubizi Dodo mwumvikanye gute na kanoti mwamuhaye? Ikibazo gira gatatu cyerekeye abarinzi mushigikiye ati umuri byose dushigikiye ategerezwa indirimbo zose tugeza kujya ku YouTube yacu hamwe uboneka nk'umu manager akazafite uburyo peut-être idée cyangwa amahera murekuru umuririmbyi akagenda gukorera ahandi kugira ngo nyine iteze imbere cyangwa kugira ngo ibintu byasohoke muri management y'abarubizi hasabye iki? Murakoze. Tubanze mu ishuri rya mbere cyane tubadenga kimwe kimwe. Murakoze cyane. Mwatubajije ibibazo bitatu. Icya mbere nico kubaza ko warubizi yoba iri mu runani rw'amakoperative ikina amasinema. Ego cyane warubizi rimwo mu runani kwitwa Kusinebu. Warubizi yafashe ya mbere mu kwitaba iryo shirahamwe ry'imigwi ikina amafilme. Kigira kabiri mwavuze mikorane tugirana n'ayandi mashira hamwe akina amafilme. Iya mbere twayikoranye na BMT rongowe n'uwasanzwe ariwe afise igikombe ca festival no mwaka wose ni Amede Banirakiza na Fisto haragira umukama bari ngaha. Ijya filme twakoze icambere ko ari kubera ko ubundi warubizi reka mvuge ko ari wo mu wonyene uri iyogi y'abakinyi b'amafilme niho dushobora gufata umukinyi mushasha vyiyumvira akaje imbere ya kamera agakina gushika amenyekane.
kubera yuko tuba dufise abakinyi bashasha sevre dufise n'abandi yuko baraduga turakeneye kwiyunga n'abandi bafise uburambe busumba ubw'iwacu kugira ngo bashobore kudufasha kumenyereza abakinyi bacu. Niko tugomba kubigirana na Dodo Gateka Films turiko turakora ko uromoma mwatubajije ngo mbega muvugana gute. Nibaza ko ari banga ry'akazi mugabo ababizi ibintu bijanye na production surtout ya filme. Mwumvise mumenyesha makuru kisasavye yavuze ati sinari nzi yuko naho ucamo utavuga uronka amafaranga, kubera yuko ari ibintu bisaba amafaranga menshi. By'ukuri ntitwovuga ko tubaha amafaranga menshi cyane akwiranye n'ibikorwa tuba turiko turakorana, ariko kandi biradutwara uburyo butari buke kugira ngo dushobore gukorana, kuko nawe nyene n'igikorwa ciwe akura mu bwenge cyangwa kugira ngo ashike ku niveau ageze ko umurondera gufasha kumenyeza biwawe, nuko nawe aba yarakoze agakoresha ingufu n'umwete mwinshi ngo ashike ahageze igihe uri kuramurondera. Kigira gatatu nikijanye nico twavuze cyo gushigikira ugwaruka mu mpano zabo cyane cyane mu kijanye n'abaririmbyi. Warubizi umugambi wayo mwumvise ko aho gutora ingabirano idudubiza. Iyo ngabirano idudubiza niyo twakira, sindavyita management nkuko bikwiye kuko ntiduheza ngo tumufashe mu bintu byose akeneye. Management uko igenda ntiturabishikako, twebwe tumukorera ivyo dushoboye kandi nta condition nimwe tumuha, kandi ararekuriwe kuja gukorana n'abandi mu gihe abaronse, kuko niyo objectif dufise yo kumugezaho abantu bamubona hama uwo muntu akaza twavuga ati aho umugejeje nanje ndamutore. Igituma tuzicisha ku rubuga rwacu rwa YouTube si kubera yuko tugomba kubagunga, ahubwo ni kubera ko dushaka kwegeranya ivyo bikorwa kugira ngo ababikeneye babironka ahantu hamwe, kuko akaririmbo kamwe ari gashasha karashobora kutageraho kari kageze mugabo kubera ko warubizi isanzwe kwikanwa n'abantu benshi, arashobora kugashira agakorwa kiwe kadashemeye nkuko twabivuze kakisunga gashemeye ugasanga arageze ku nivo abandi bagezeko. Murakoze. Mureke filme kujya kuri YouTube ya Warubizi, eske ni avantage dodo azoronka cyane kuvuga ati bamwe kugira ati ni contrat ni 6 mois 6 iheze ucuyana rwose cyane izobandanya iri kuri channel ya Warubizi? Izobandanya iri kuri channel yiwacu Mirere na Mirere, kandi ni produit yiwacu tuzoyikoza ico dushaka. Ni contrat tuba twakoze ibirimo indani, turagira ama clause dutegereza gukorerako ahava na hagarukira. Merci. Ikibazo nagira mbaze ni class promoter n'ibisunze robo ya Warubizi, mbega ayo mabara ari kuri iyo robo murashaka kuyadusigurira? Murakoze. Robo yiwacu murabona yuko igizwe ni indome zibiri ziri mu karata y'u Burundi, amakuru ya n'igihugu cy'u Burundi. Hama ibikorwa dukora Warubizi wabonye ikiganiro aho twari twagigaburira abana b'imfuvyi turi kumwe n'ubundi mugwe kuri jardin public kuwa gatatu heruka, niwe yabivuze neza. Warubizi ni kugira ngo dushobore kubamenyesha ibintu byose mutari muzi, mugiye muri mu bikorwa byacu mubona ibintu mutari musanzwe mumenyereye, mugabo byinshi ntiturabishikako. Mugabo ihangiro ryacu dushaka gushika ku bintu byinshi bitandukanye bibera mu gihugu cy'u Burundi d'abord imbere yuko dushika ahandi hantu. Nobona kero mu kugira shike hano bitewe n'amambukyaje mu barabara turavye hariya turabona ko Warubizi présenter la première édition de la compétition umukenyezi we nk'iterambere kuri baba mama tuzi hariya mu ntara zo hagati mu gihugu badashobora gushika mu gisagara cya Bujumbura canke bashike ku masantre bobo bizogenda gute kugira nabone baje ku participer? Ubundi twabicishije ku rubuga tuzi yuko ikurikiranwa n'abantu benshi Facebook. Ufise telefone ariko aya batafise n'amatelefone abo nuko mwacerewe turabasanga iyo bari rimwe mu mwaka muri projet tubiteho turaronka umwanya wo kuganira nabo uko igikorwa twama dukora iminsi 3 duhora tubitangura ku munsi wa gatanu gushika ku munsi wa Mungu. Turaronka umwanya wo guhura n'abantu batandukanye kubera ko iwacu nitiko turavangura n'abantu bose dushimikiye kugaruka mugabo twisunze abakuzi kuko mwabonye muri jiri twishimije abantu badusumbya experience.
hari igihe tubona mu makompetisiyo menshi ugasanga abasanga butaza cyangwa abatwakazi ari bake cyane boho muri no kompetisiyo badogerageza nabone kwinjira muri no kompetisiyo nyezina. Twebwe muri warubizi turaba umurundi ntituraba ubwoko cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose. Umuntu wese yashoboye kwitabira rino higanwa uko ari kose n'uwo ari we wese azoronka igihembo kimubereye bivanye na jiri icyo izoba yagusize. Umukomera amashyize mavuze neza cyane. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Munezero Fadete, nkaba asanzwe gurisha ikiganiro cyitwa inkingi y'iterambere kuri Black FM. Akabazo nari mfise karaba iyi competition muri ko murategura, mwatubwiye yuko muri ko muragira competition, mbona icivugo gisa neza cyane n'ikiganiro canje, ariko nagize akabazo mbega ko mwatubwiye yuko ngo hari umuco w'icyo video kugira ngo bashobore kwinjira muri iyo competition. Ndashaka kumenya ati competition yoba igeze hehe, kuko nka twebwe nk'abamenyesha amakuru turashaka kuvuga ati reka duhimirize abandi bigeme bitabiriye iyi competition, mugo ugasanga ico novuga ati iyo etape yo guhimiriza yararenganye. Ndashaka mumbwira ati competition yoba igeze hehe. Hama akandi kabazo nako iyo ndiko ndagirisha iyo emission ndabona neza yuko hari abigeme benshi n'abafasoni bafise impano mugabo badashaka kuronka ahantu bazerekanira canke ingene bashaka kuzivyaza umusaruro. Mbega none muri warubizi nk'umukenyezi canke umwigeme iyo afise impano ni iki kimusaba kugira ngo ashobore kuza kwifatikanya nawe? Murakoze cyane. Ikibazo ca mbere mubajije kuvuga kiti ihiganwa rigenze hehe. Ihiganwa twaratanze umwanya ukwiye wo kugira ngo rimenyeshwe, kandi hariho amaradiyo amwe yadufashije na Black FM rimwe mwakoze cyane kugira ngo bashobore kwitabira iryo higanwa. Rodefi intambamye ugaruka rwinshi bw'uno munsi dufise nuko tudakunda cyane kumviriza ibintu bitugira akamaro, ugasanga n'ikintu kirenganye aho rimwe n'icyo twama tuvugana mu mugwi wacu ushobora gusanga n'ikintu kijuka kibona igisanzwe ugaca ko urengana cyangwa ugasanga twaguze amamega ya Facebook ko twaragize imana n'ibyo twagije, ugasanga ntitwihaye umwanya wo kwinjira muri ico kintu ngo tukirabe cyangwa ngo tugifate nkama kugira ngo twiyumvire tuti iri higanwa n'indagitaba ntaco bintwaye. Dufate ko hari abantu benshi bibaza yuko ari ibintu abantu bagira gusa badakoze ideration, muga naho wobigira hari amahiganwa duhora twitaba ugasanga agarukiye hagati. Mugabo jewe ubwanje ikintu ndakibonye ataco kintwaye ndagikora kugira ngo ndagikurikire ndabe aho kigarukira. Twashoboye kuronka imigwi 10 gusa, abantu 10 gusa bitabira rino higanwa mu bigeme 11. Iryo higanwa ryari ritunganijwe ko biza guherana n'itariki uno munsi itariki 21 kugira ngo jiri ikorana. Mugabo dusanga nabo abandi bahiganwa bashobora kwibaza yuko ibyo bintu bitameze neza, ntibashobora gukompeta kubijanye n'ama like n'ama partage bagira kuri Facebook. No twaciye dutegura kino kiganiro kugira ngo nabo twashoboye kuronka, twaciye tubongera iminsi gushika mu mpera z'uku kwezi kugira ngo bashobore kuronka umwanya wo kwitegurira iryo higanwa hamba bahiganwe by'ukuri. Ubundi twajije kwakira peut-être ko abandi bazoca bangira mu mwaka uza babonye ko ivyo uno mwaka byagenze neza. Ikibazo ca kabiri kivuga kiti namwe murabona yuko abigeme batitabira ibintu nk'ibi badashobora kuronka berekanira ingabirano zabo. Muri warubizi niho turakira abantu bose bavyifuza ariko babikunda. Iyo turiko turakora tuguma tubandanya ubuja akabandaniriza aho twari tugeze. Hariho benshi twatanguranye batashoboye kubandanya kubera ko ibikorwa tworoganiza bashobora kutabyitabira, ugasanga ahubwo waruka tuba dufise ibintu byinshi dufata mu ntoki ugasanga ubifatiye rimwe mugabo bikarangira byose umenga nta na kimwe wafashe nkamba. Twebwe rero waruka turagwakira, nta bintu byinshi dusaba, turamugirira entretien tukamuha n'umwanya wo kubana natwe hama kinjira mu bikorwa by'ukuri twebwe dukora. Murakoze. Barimenyesha amakuru mu bari gatoyi ntari usubira kwiha ijambo, turaza turabaha umwanya wo kubaza, hanyuma ubu nagomba umwe wese azabaza ikibazo kimwe kuko ndabona ko muri benshi mubishaka. Ngomba mbanze nakire abantu batatu babaza ibibazo.
murakoze kumpa ijambo. Nitwa Asira kimusanzwe passepartout. Ikisondeka mukobwa mukunda wa munyamugisha cyangwa mukaye promoter the number one presenter. Mfashikanya mukanya kugira mbaze ikibazo. Fashikano kanya kugira mbaze ikibazo kubijanye n'ino higanwa byatunganijwe na warubizi. Bise mukenyezi we nkingi y'iterambere. Byaratunganijwe benshi barabibonye, ariko hari abantu bagumye batubaza ku kijanye n'ukuntu mutigeze mutangaza agashimwe cyangwa se akaganuke uzoritsinira azohora. Ico benshi barabwiriye kamakenga gatuma hari aburi nguvu zo kuja mu iryo higanwa. Turashaka kumenya impamvu nyamukuru yoba yaratumye warubizi agashimwe cyangwa se akaganuke ikagira ibanga kazomenyesha uwatsinze. Twisomere. Murakoze cyane. Amazina yitwa Amine Zaka igira neza, nkorera Kaze Production ikiganiro ya Sena Show kuri Show Hatemera gukura. Haba ikibazo canje novuga ko nshobora gishaka kuja gusa n'icuri ya mugenzanje, ariko je muri kumvo z'uko hari abaja muri competition zo kuri bashaka agashimwe kandi agashimwe ntaho kwanga, ariko hariho no kuganya en terme de réseautage. Rero ku bantu baba baritabiriye ihiganwa kumva z'uko twumve ko ihiganwa byumvikana yuko bahejeje kwakira, mbega naho tutoba twumvise cyangwa mushobora kudushikiriza cyangwa mudushikirize ivyo ubwo bushimwe, ni igiki umuntu yitabiriye ihiganwa yokwizera muri kano kanya ku buryo turetse kuganya réseautage, kuko cyangwa gagner en terme de réseautage abantu baba bashaka bitabiriye ihiganwa, ariko nagaki mwobizeza canke nagaki kakagobora rya canke nagaki kageretse kubyo baba bibaza bo mu kwitabira ihiganwa kumbere bataba barabibaje ko vyabiri. Murakoze cyane. uza kumva afite ikibazo mugenzi yabajije acihoza. Murakoze kumpa ijambo. Nitwa Bagege nkaba n'umumenyesha makuru muri BMB muri TV. Ikibazo nshaka kubaza cya mbere cyari kijanye na warubizi nyene. Dushaka kumenya yuko mbe warubizi yoba ari gute, yoba ari societe cyangwa yoba ari bwato k'umuntu, kuko twibise yuko siga kwa abantu benshi nk'abantu n'abandi bakorana nayo. Ikibazo cya kabiri twibise muvuga yuko musanzwe mukora mu gihugu cy'u Burundi nyene impano zitandukanye, none se hamwe hoba nk'umuntu aturuka hanze y'igihugu yewe afise impano yo gukora akaba yifuza korana namwe, kuko ibikorwa byanyu byose mubisha muri YouTube, kandi YouTube nibonwa n'ubundi gusa ibonwa n'amahanga. Ese uyu muntu aje akabiyumva namwe afise ikibanza muri mwebwe cyo korana namwe? Murakoze. Mubaze mutishwe kuri ibi. Ikibazo ca mbere kivuga kiti agashimwe ntitwashoboye kugashira ahabona. Impamvu warubizi itashimye gushira ahabona ubwa mbere agashimwe nuko mu ma objectif yacu, mu nshingano yacu ni ugushigikira abafise ishaka. Hanyuma kandi iyo kenshi abashaka kwinjira mu mugwa wa kina mareresi hari uza wumva ko bajije ngo mbega muhemba gute. Nivyo iyo umukinyi aje ari mushasha ntidukunda gushima kubimubwira, kuko dushaka ko umuntu d'abord abanza kuzana ishaka ryiwe afise. Nico gituma nico gihembo tutagishize ahabona kugira ngo turabe abigeme bashobora kwemera kwiransa kuja mu kintu batamenye. Hanyuma ikibazo ca kabiri casa nicunganira ico nyene, babaza bati none mwokwizeza iki abazoba abitabiriye rino higanwa? Nuko abantu bose bitabiriye rino higanwa, uwa mbere azoshobora kuronswa, reka mvuge igihembo c'uwa mbere gusa, hama ibindi bizoshobora surprise nkuko byabaye kugira bumve ko bahiganirwa ico kibanza ca mbere. Uwa mbere azoronka agashiruka bute k'itelefone ifise agaciro k'400. Hanyuma bikurikirane uwitavye wese azoshobora kuronka agashimwe kazoba kangana n'inguvu yakoresheje, ariko ntazotaha gutyo. Twabigize gutyo iyo telefone kugira ngo murumva yuko biri mu mugambi witwa tubimenye nawe, muraza kubisoma hajya. Ni mu buryo bwo guhimiriza abigeme kujukira gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo tuzoje tumufasha ashobore gushira imbere nawe kumenya ubwo buhinga bimworoheye. Hanyuma ikindi naco noca mpumirira
abigeme kugira ngo bagerageze abari mu iryo higanwa kugira ngo bagerageze gushiramo izindi nguvu nuko muri wa mugambi wo gushira habona izo ngabirano zabo tuzoshobora kugira production uzoba yakoze igikorwa ciza suvuga ko ari uwa mbere urashaka kuba uwa mbere kubera ko warose abantu benshi bagufasha ayo majeme n'amapartage mugabo by'ukuri jiri nizomenya kutubwira umuntu yagize composition nziza ninde ngira ngo no muri ko baratwumviza duca turonka n'abandi badufasha iyo production kuko natwe turacari mu ngabo bagomba kudufasha. Ikibazo ca gatatu kivuga ngo mbega warubizi n'ishira hamwe cyangwa n'iki ubundi koperative leta y'u Burundi iraduhamagarira gukorera cyane muri koperative sukuvuga je ko ntabikunda mugabo ubundi koperative iyo mugize ikintu cya koperative gisaba ingufu nyinshi nk'ico ingufu nk'izisabwa muri bino bikorwa tuko turakora urashobora gusanga habayemo ibintu byo gusigana ugasanga cyari kuba kizaho kiva kubera ico kintu mwagize koperative ni rusange nka kurya tuvuga ngo leta donc leta jewe ndi mugabo sije mfati ya mbere muri koperative ugasanga ntitwakoresheje ingufu ngizo twategereje gukoresha kuko ugomba wibaza ngo kituragisangiye na naga warubizi rero ni societe y'abantu babiri ni jewe na Prosper irimo mugwaruka rushika 80 umwe wese yinjira akaronka na badge akaronka n'ibimuranga agasinya na contrat akagira na engagement tukabiganirako kubyo tuba turiko turakora kandi bakabikora babikunze nta citwa ibanga tubanyegeza ahubwo tubasumbya responsabilité no kwitanga tugira kugira ngo runo ruganda rukure kuko n'ubundi rwabayeho kubera urwaruka dushobore kugira ahantu tubishikanye tugize ubwo runani sukuvuga ko ari abarundi gusa dukorana ahubwo nibo dupromotinga kuko mwarabonye yuko muri ntaho yagiye ariko hakina mu Munyarwanda bisaba yuko uwo muntu aba afise ikindi kintu twebwe tumurondera akashobora kudufasha donc rero umunyamahanga titwamushira inyuma muri warubizi arahawe ikaze. Ndamunganiye gatoyi warubizi mu bisanzwe ni nka pepinière mu bisanzwe murabona mu buzi barakunda kuvuga les expériences mugabo iyo experience ntaho uzoyikura utayikoze rero warubizi ni gufata abo bantu bari kuri zero tukabaha ico kintu abantu babashakako hama abantu bakabatora ndazi hari abantu bashaka yumvira ngo none ngo ibyo byose ngo murabikora mukadepansa amahera muyakura hehe l'honneur y'umuntu samahera ahubwo nahaciye nukuvugwa neza kwiwe kuko nk'ubu nk'akarorero murazi ko dukora filme turaproduza indirimbo turaproduza ama instrumental nindaba mfise umuririmbyi muri warubizi deja opportunité ya mbere ya ndirimbo nzokenera gukora ya filme sinzoyijana hanze nzosha ndayiha wa muririmbyi wanje acagira une pierre deux coups nukuvuga 1 aronse opportunité yo gusohora indirimbo 2 aronse na opportunité yo gukompoza na warubizi ronse opportunité yo kuronka indirimbo ya filme ata bintu byinshi byasavye mugabo naha bikora ntabikora gratuitement warubizi iragira ka geste kamugira ati umwanya wafashe uri kurakompoza naho ata experience ugira naho twasohoye uburyo akira ifana gendume mu bisanzwe twebwe ntiduhamagarira abantu kuza baviza gusa hari abantu baza baviza igisata ca firme warubizi si filme gusa warubizi harimo des opportunités abajene bategezwa ku beneficia nico gituma umuntu aje muri warubizi nkuko yabivuze nitwihuta tuvuga ngo ibi nibi ahubwo turabaterera kabumbu ubushoboye rero kugasama ubangutsa hasama aragakina ofete nuko dukora warubizi dukorera muri siècle turi muri siècle de vitesse dukora ibintu twihuta ubangutse turajana mwavuze ngo agashimwe nikashimwe kuvuga il faut ko umuntu yoza lorsque uri mu entrepreneur uragereza gufata les risques ukavuga ati je ikintu uko biri kose naco kintwaye nkuko yabivuze reka ndagikore kandi ugikoze ataco gutwara ntaco bomba ko Facebook turayikoresha en fait c'est ça hari ibintu bimwe tuza turakora en tant que jeune tukagerageza en fait koza gukora ikintu abandi batiyumvira nawe ukagikora en fait c'est ça en général
wari ubizi uko bifonctionne. Merci. twagomba twakira ibibazo bitatu vya nyuma bine okay bitanu hama kandi hakora katurega utakwije aze kutanganya baramutse ama izina ni Human naserukira akazina ni Human naserukira televiziyo arinye izina rya AST fise utubazo dushika kuri 2 ariko akambere tujanye na hébergement de site web mwatubwiye yuko nka warubizi musanzwe mukora ama hébergement de site web ndashaka kumenya mbe iyo hébergement mukora iyo bari hébergement mutanga akaba hariho periode d'essai hama umuntu akazoriha mu nyuma mu gihe yayishimye ego hari ikindi naco nginererano ndashaka ndabasabe mureke kwifokasinga cyane ku mafilime n'ibindi bisata nkuko mwabishize hajya navyo gushikira urakoze ugakora twigabure hose murakoze ku mazina y'isumi mumenyesha amakuru murakoze ku mazina y'isumi mumenyesha amakuru mumenyesha amakuru ku ishulete fise ikibazo kimwe n'umwamuna ndashira muri cya kabiri ikibazo cya mbere twumvise ko mufasha kwigisha gukoresha imashini nkumbure ibintu bitandukanye kugira mwakire uwo muntu baje kwiga uburyo bikora bisaba iki nyamba amaze gushika iwanyu ibihe bintu azayisunze kugira ngo bimufashe akanyuma ngenderano mu mubayire nikikurikira muvuze ko mwakira abantu batandukanye nk'umuntu ahari afise timu ya film umwe muri bakabimenya akaza kwifatikanya namwe muri warubizi abandi bose baremerewe kuza cyane mwakira abantu bangana gutyo mufise igitiki murafise igitiki mushobora kugereza ko kwakira Yes, murakoze cyane ni nshasha kuva muri Batanze TV online. Ndafise ikibazo kimwe mwabandanje musurinya cyane cyangwa mucakarongo cyane ku kintu kijanye n'ukuntu umuntu mukoranye azokunguka ariko mwanavuze cyane navuga muti kuko ciwe kiguma ku rubuga rwacu twashaka kumenya ko mwavuze ko izoguma ko mirere na mirere mbega nawe kizoguma cunguka nawe azoba ariko yunguka gute uretse ya geste muje kuvuga mu mugirira nawe azokunguka gute murakorana ni pampo aragiye namwe nsigare murarya akandi kantu gacha mumbabarire ninashaka gutuma mwicaye munsi y'ico gicapo hejuru mwakumye muvuga muti amajene n'amapartage n'ibiki ariko nyaze ko mwigwana gishika kure na babandi bahari ya ruguru twariko turavuga mbega ihiganwa muri rusange ubuparticipyemo akwiye gukora gute kugira ngo abandanye mwihiganwa mu bivuge mu majambo anonosoye kugira ngo babandi 10 kumbure biyongere ihiganwa gitwi higanwa murakoze mubanze mishurabo imbere hamazu mbone kwakira abantu babiri basigaye nagira ni ishuri kijanye na hébergement de site web icambere nta gihe kinini turamara tuvuge ngo turakora ibintu gigantesque ariko ico dukora icambere nta periode d'essai ihari mugabo turafise ico no kwita akabijya umuntu agize hébergement mu mwaka wa mbere turamuha nom de domaine gratuitement ni kuvuga agura hébergement nom du domaine akayironka gratuitement pour la première année nibaza ko twatahura hébergement ni annuel iriwa annuellement abizi ni kuvuga nom du domaine c'est gratuit uyironka ku buntu mwaka wose wowe ugacuriha hébergement gusa yawe hama haruwa inyishu yari karabaza ngo abigishwa imashini bisabiki bivana n'ibyo umuntu abakeneye
uraza tukagira prise de contact ukatubwira ibyo ukeneye ibyo wumva ushobora ukeneye kuko hariho abiga za birotike hari abakeneye kwiga ama conception ama site web canke ibindi umva umwe wese bivana n'ibyo abashoboye wowe nico gituma yavuze ko umuntu araza tukagira entretien d'abord tukagusigurira ukamenya warubizi ukundi fonctiona kuko hari umuntu aza ahantu yibaza ngo aje kuyora amahera oro ntamenye ko amahera bisaba yuko twese tuyaronderana voilà no hama kukijanye na filme ko ravuga umuntu afise timu yiwe twe mu isanzwe ntituri ngaha kugira dusambure imigwi kuko hari igihe umuntu ashobora kwidobora akava muri timu yanyu akaza kubera ko yumvise warubizi ngo aje muri warubizi faut d'abord kuza muri warubizi nuko atantese dubufise nyimba bavuye hari yamuhejeje gushwana ugaca uvuga ngo kwanza ngo ndigire muri warubizi baratwakira ntituzokwakira kuko nituri ngaho kugira dusambure imigwi no turi ngaha kugira dufashe ugwaruka kwiorganiza imigwi nyimba iri hamwe nibaza ko twama twabikoze ni nkibi byabo mu isanzwe turafise abantu dufoma muri domaine ya cinema mugabo twe dufise uburyo tubaforama sibwo buryo abandi baforma sibwo abandi baforoma rero turagerageza abantu biwacu kubashira mu maboko atandukanye kugira bamenyere ubuzima bwa filme mu bice itandukanye nico gituma haraho tuvugana naba tugafinansa produit bakayiproduiza abandi tugafinansa produit bakayiproduiza kugira bamenyere twongere kandi tubasunike tugende tubasunika ko nta mpamvu yo kubaguma tukavuga tubagumize ko twebwe ivyiwacu nimwe bavuga ngo iyo ngo umwana ngo atarajya hanze avuga ngo niho bacumba bunini rero turagerageza kubashira hose kugira bamenyere kandi tubasunike vuba gango bishoboka nikuvuga iyo team nyimba ibikeneye irazika tubwira nyimba yarashimye ko dukora tukavugana tukumva modalité nyimba twokorana bien sûr turakorana mugabo tutagiye ndeho ya timu yanyu nyimba muyifize canke muvuga ati twebwe turaje kwadera muri ntuzenya nyimba nk'akarorero turafise programme y'amasati cha comedy nyimba muvuga ati twe turakora comedy mukavuga ati twe turaje muri warubiza ariko dushaka kugira muri comedy tukaba tuzi ko turi hafise ntuze ya comedy uko nibindi byose voilà aha ni ico sinzi ko nabyishura ntunganiye ikibazo ca kane kivuga ngo ko tuzi ko igikorwa ca filme donc igikorwa kija kuri YouTube bandanya kizana inyungu dufate kugurishije umurima uri mu giti civoka wowe ugurishije urazi ko ari mu giti civoka kandi kizoguma cama urafata izo risk hama nawe ukikingira nibaza ko abo dukorana murabona ko atari abantu bavuba n'abantu babizi suvuga ngo twe ngo turababesha turabivugana mpaka duhujije nabo bakamenya yuko produit ari yacu produit abari yacu uko nyene nta misi zomara ngo tugire akobwa baragikora hama bakakiduha hama tukabandanya nibaza ko ico twashumvikanye ko kukijanye na competition kubandanya bababwiye yuko warubizi ofete tuguma dukora hama abaje badusanga aho tugeze kubera ko tugumye dukorana ama emotion tugasubira inyuma ntitwova aho turi ico gituma competition twarajije kwakira babandi nibo baza kubandanya competition ico abatashoboye gufata nkama ino competition bizobafasha ni ukubona ko cya gikorwa cyari gifise akamaro kugira ngo warubizi niyategura ikorwa nk'iki ntibazo bagifate minenegwe cyangwa n'irindi shirahamwe iryo ari ryo ryose ntibazo bifate minenegwe ngiriyeho ahubwo no kubasaba agasapoti kubera tukodagira competition muri Dream House kugira ngo ijya mashini ishoboye kuyironka muraza kungira j'aime na partage kugira ngo ijya mashini ze muri warubizi kuko ntituraheza kuyekipa murakoze exemple bigenda gute kugira ngo abashikire muvugane muganire hariho amahera akeneye kugira ngo ashobora kubashikira tubaye turishura ibibazo bibiri icya mbere ngo hariho abantu baba bafise impano ariko ntibabimenye nza kucishura cyo kumwe n'ico mwavuze icya mbere dukora turagerageza kubimenyekanisha uburyo bwose bishoboka hanyuma twebwe telefone zacu ziruguruye kandi turazitaba kandi ikibazo cyose ubajije naho uvuga kuri Facebook ugakomanta dizo ahariho hose twagize ikiganiro ukagira commentaire ukabivuga ugasiga nimero jewe ndagukontakta direct kuko hari igihe ushobora gusanga ufate
sinzi umusitari wa mbere mu Burundi nyene babipima cyansavye yotubwira wa mbere. Imagine nk'ugiye ataronka opportunité yo kumenya ko afise irya mpano. Ofete no mu Burundi ntitwomenye yuko hari impano. Ico gituma twebwe ntidufata minenegwe iciyumviro c'umuntu wari we wese. Mugabo ngo ndabigarukako ugaruka bw'uno munsi vraiment turabanebwe nanje ndimwe ariko turabanebwe ntidufata vraiment abantu batariko barakora ntidukorana turagutesta turaja en contact uko nyene hanyuma twatanguye turi benshi mugabo twaragerageje kugira ngo turabe yuko tugira dukorana n'abantu bari ku TV kugira ngo abantu bakwega ibirenge ntibatume tutavansa donc turavugana hama tukavuga tuti donc ntiturinda tugukuramo ahubwo turatuma ibikorwa byinshi twaguma nyene dukora hamwe abantu bari muri warubizi hagira umunsi umwe bavuga ati nebijya mwabikoze ryari bijya navyo mwabikoze ryari bafite twagumye tubikora nico gituma mubona yuko warubizi gumikora nk'ubu abantu benshi je ntibazi ko ukora igitega cyangwa je ko igitega bafite tuguma dukora kuko turi mu mice itandukanye kandi twaragerageje kugabura ibikorwa naho tutarose ngira umunsi wa proclamation w'ino competition muzoba muhari tugiye ko tubatumira tuzoronka umwanya wo kubereka abari muri warubizi abariho n'ibyo baba bajejwe twanse kuvanga ibintu nuko rero n'ubundi nimero zacu ziriko ku ma platform yose dukoresha urashobora guhamagara uwo ari we wese akakwitabira hama mukavugana gushika wowe uri satisfait cyangwa wiyangaje merci ngiriye ko ndamwunganira twebwe ikintu dushaka d'abord nugushaka c'est tout nugushaka ufise ugushaka hari shaka hari inzira ishika rero nivyo nako ndavuga turazi ko muri warubizi abantu baza benshi nta experience bafise nta uzovyigira kuko wewe nta muntu azoproduce filme yiwe atanga izo miliyoni 3 4 5 hamagare umuntu atabizi ngo aze kumukiniramo ico ni cambere kigira kabiri wewe ntuzoyandika nta mahera ufise yo kuzoyiproduce ntayo ufise ntabyo uzokora mugabo warubizi uko dufonctiona ni muri warubizi hariho abajeune avuga ati jewe ndafise filme okay turambira tokora afise filme gendo yandike akagenda akayandika icyo akora turamukosora twambira ati bivanye no mu Burundi filme zimeze uku agakosora nukuvuga ujya ari kari araprena ukuntu bandika 2 hariho abandi batazi gukina baca baza bakayikina ofete ni nka synergie rero wewe upfa kuba gusubishaka tukabona yuko role dukeneye wewe uyirimo mu bisanzwe filme nuko abantu benshi barahumukinye yexe kenshi muze murari ujya mukinyi bavuga ngo abikina neza gushika turose ubundi akaba ari nawe novuga nti twafadikanije kugira ngo no shiramwe rivuke kuko twatanguye igikorwa cyo gukina amareresi mu mwaka w'2013 twari tugifise umugumwe nge twise ishira hamwe hanyuma kubera ko twashaka kwagura ibikorwa dukoresheje ingufu ziriyangaje niho yagira BMT hanyuma natwe twagira warubizi muga twaguma dukora gushika hamwe nta bantu benshi bazi yuko dufise amashira hamwe abiri atandukanye igituma ndaguhamagaye kwarugira ngo ndagukengurukire kubera ko niwe yafashe iya mbere kandi aratwemerera kudufasha guherekeza abakinyi bacu bashasha narijya ko ari we dufise mu gihugu cy'u Burundi yoba azi kwandika no guhinyanyura inkuru uba wamuhaye ngo akore agashobora no kuyobora abakinyi ni kuvuga umurealisateur ashobora kuryosha inkuru mwarabibonye mu mafilime yiwe niwe nagomba gukengurukira ubwa mbere mfashe mu muhe amashi meshe rekara kuraba sinzi nawe akajambo washikiriza kuri no munsi murakoze cyane ndabashimiye cyane ndashimiye n'abanyamakuru baje kudushigikira kutabivuze dufise ibikorwa byinshi tugiye kuzokorera muri warubizi twebwe nka BMT tubafasha dufise n'ibikorwa byinshi turiko turategurira gukora bya filme mu gihugu cyacu ni ukuvuga rero icyo novuga mukomeze kudushigikira urakoze cyane hanyuma umugabane wa kabiri nokengurukira cyane les membres du jury naribonye zacu baje kwifatanya n'ugwaruka hakebwe mubona abantu bakuze umunsi wamenga bari bafite
ibikorwa byinshi bokora bakikora bakaza ngaha ko abantu babyita utugenegene iyo babonye turi kumwe n'abandi bantu bakuze nk'aba baravuga ati babajama bariseriye biraduha umwizero twongera kandi tubatuma mudufashe kugira ngo kino gisata gishigikirwe n'ibindi bisata niwe kuma babifata nk'utugenegene bishigikirwe nk'urukino rw'umupira w'amaguru cyangwa wa basket natwe dushoboye kuronka ikibanza gikwiye muri guverinoma tugiye gukorana gushika kuri proclamation y'ino competition mu minsi tuzobamenyesha atari myinshi cyane. Imana ibahezagire kandi ibamurikire kugira ngo tuzokore igikorwa kirakanera. Abandi bantu nkengurukiye n'umutima wanje wose ni abamenyesha makuru cyane cyane radio television bari ngaha Jimbere magazine nayo nyene iri ngaha mwese muri ngaha sino bavuga amazina mwarakoze kwitabira kamo kacu mukaza kudutera rino teka uno munsi hanyuma twizigiye cyane rwose ko ibikorwa byacu bigiye kugera kure tukaronka n'ugwaruka rwo mu mihingo y'igihugu cyose cy'u Burundi baza tugakorana kugira ngo dushobore kuzamura no iterambere ry'igihugu umuco wo proclamation ibaza yuko baza kubibona abantu bagiye muri competition hanyuma nabo nyene muze kuraba ibikorwa byabo kuri page yacu ya Facebook mumvirize kugira ngo nitwatora igikorwa ciza composition nziza muze mube ibyabona tuti muti igikorwa cyari cyo nyene cyo gushigikirwa naho byafashwe muri karita atari nziza telefone gutya mugabo composition urayumva yuko bigiye mu buryo bwo guhinyanyura biba bimeze neza. None turabakengurukiye tuzobamenyesha umunsi tuzoshira habona proclamation y'iyo competition. Twongeye kandi tubabwira ko filime icahishijwe igiye guca isohoka vuba afishe mudufashe no kwigeza kure kuri Facebook kuri YouTube yacu ya Warubizi Movies hanyuma kandi ko kiringo kitari gito tugiye gukorana n'iyo migwi itandukanye na BM tuzoranganya dukorana gushika ugwaruka rwacu turonke umuntu ashobora kuba realisateur wa vrai no ashobora kuyobora na filme dufashijwe na BM. Murakoze cyane. This is Flash TV. We shine to progress.